Akenshi iyo ubwiye umukobwa we ko afise imyaka myinshi biramubabaza, ariko amwe mu majambo bakunda ni ukubabwira ibintu vyiza, ukamubwira ko yaberewe, ukamubwira ko ameze neza, ateye neza, yewe ukamubwira yuko wamwishimiye. Abenshi aho baba bicaye babiganiraho kenshi, usanga baguma bavuga yuko udafise amataye atameze neza. Yewe kuri bamwe bamwe bigera yaho binuba abandi bakabava iruhande, mbere ugasanga ntibakiganira. Ubu neza neza twambutse umupaka tugeze neza neza mu Kigali. Murakaza neza kuri Parfum Nzeyimana Media. Utarakora subscribe, kora subscribe kugira buri munsi ko tuzoza dushirako video uwa mbere mu kuyibona. Uyu munsi twahisemo kubaganirira ibijanye n'amataye y'abakobwa. Nyuma yuko benshi babonye yuko bibatera ikibazo, bigatuma bumva batamerewe neza, yewe bigatuma badashimwa n'abandi ngo bakurure abantu, abenshi mu bakobwa bahisemo guhindura imibiri yabo. Ubu ntibikiri ibanga, aho mu bitaro vya Faisal i Kigali, aho ushobora kwiyongereza amataye yawe. Waba ushaka igisusu kivyibushe bakakiguha, waba ushaka amabere manini bakayaguha, canke se n'ikindi cose bakakigukorera. Ibyo mu kubikora bifashisha abaganga babizobereyemwo babizi cane, aho bagushira mu cyumba c'ibagiro, bagafata inyama iri ahandi bakayikomekaho, canke bakagutera n'imiti igufasha. Nubwo biruko ibyo bintu numva uko bisaba uburyo, bisaba ko ufise amafaranga menshi kugira ukora ibyo bintu. Abenshi byabaye umuti kuri bo, byabaye ikintu ciza, ariko nubwo biruko benshi ntibafise uburyo bwo kubikora. Bamwe bamwe arisunga ibyo bitaro kugira ashobore kubatunganiza ubwo bwiza baba bifuza. Ntibyahereye aho gusa, n'abasore hariho ababa bifuza kumera neza, abashaka kugira ibituza, abashaka kumera neza bakaba bavyibushe. Abo nabo iyo babikeneye barutura ibyo bitaro bikabafasha muri iyo serivisi yabo, bikabongereza ibyo bituza bagatera neza nk'uko bavyifuza. Ariko nubwo biruko, ibi bishobora kugira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Murabizi neza yuko kuja muri bloc operatoire akenshi hajayo abantu bagwaye, abantu baremvye, abantu baba bafise ingorane zitandukanye bagiye gufashwa n'abaganga. Nawe niwiyumvire ugiye muri ibyo bitaro udasanzwe urwaye, bakagutera ikinya, bakagutera anesthesie, ukarinda kuja muri koma. Biba biteye ikibazo kuja kwiteza ingorane zo kwibagisha kandi usanzwe ukomeye. Akenshi mu bukure no mu busaza ibyo bintu usanga byakugezeho ingaruka, kubera bwa bwiza uriko urarondera n'ubundi uko imyaka itera iduga niko bugabanuka. Uko iterambere ribandanya riza niko ibintu bigenda bihinduka. Abantu nabo bashaka kujana n'ibihe, bagashaka kujana n'ibije byose. Ariko nubwo biruko, abenshi mu bakirisito ibyo bintu ntibavyemerewe. Nubwo rimwe na rimwe aho umuntu usanga asenga ariko aguma mu byaha, akenshi ibi bintu ntibikorwa. Byabaye igitangaro kubona abavuzi bari bageze muri ico gihugu c'u Rwanda. Abenshi b'i Kigali barabyishimiye, babona yuko baronse umuti w'ibibazo byabo. Waba urimo dukurikirana uri i Kigali uri mu gihugu c'u Rwanda? Mbega wewe serivisi wayakiriye gute? Yaragushimishije? Yoba iriko irafasha neza abantu? Umuzungu niwe yaravye abona yuko ikibazo cateye cabaye gikomeye. Abona yuko bamwe bakomerewe ko badafise amataye ameze neza, bahitamo gukora ibyo bikoresho ubwo buhinga bw'ubuvuzi, batangura guforoma bamwe bamwe kugira bazora bifasha abandi. Yari yabonye neza yuko byateje ikibazo mw'isi, byatumye bamwe biyanka, abandi bakigirira nabi, yewe harimo n'abiyahura. Niko kuvumbura ubwo buvumbuzi bwo kugira ngo azarafasha abandi. Ariko tutibagira yuko akenshi abazungu bafise intumbero yo kugenza gute yo kurondera amafaranga. Mwakoze mwese rimwe twabanye muri kino kiganiro cy'uyu munsi, mwandaye mukora subscribe, like na share na comment. Ibyo bidutera intege zo kubazana ibintu bishasha, ibintu bigezweho, ibintu bituma mumererwa neza. Ciao ciao, naho utatuganira ku zindi ngingo. Mwari kumwe na Parfum Nzeyimana, akaba ariwe yamabashikiriza bino biganiro bica kuri chaîne ya Parfum Nzeyimana Media. Mwakoze rero, muraba agaciro, naho utatuganira ku zindi ngingo.